Yesu ashimwe cyane. Jewe amazina ni Pasteur Bonté Muhoza Blaise. Nkaba nubakanye n'umugore mwiza mubona ngaha. Nibaza yuko yo kwivugira izina kugira ngo byose bigende neza. Imana ishimwe. Nitwa Erika Muhoza. Nanje nkaba nubatse n'uyu mugabo mwiza mubona ngaha. Kameme nimba mutagize jaruzi mwakoma amashi. Yesu abahezagire cyane. Ndashobora guca nja ibubamfu bwanje, kumbure ishengero rirabazi ariko harimo abashitsi, ninde ikouple iri bubamfu bwanje. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Evangeliste Jean-Claude Midogoro. Hama nanje nkaba nubakanye na Miss Monde Univers Éternel. Ari ngaho ibubamfu bwanje. Yesu ashimwe cyane. Nanje nitwa Alice Muco w'Intore, Evangeliste. Nubakanye n'umugabo mwiza cyane. Imana yampezagije kandi ndamukunda cyane, ndamwubaha cyane. Amashi menshi. Ndumva mukanya ibintu bizoba bikomeye. Urukundo rutuma umuntu aba umupoete. Yavuze ibintu ntibuka. Mugana jewe hariho uwo bahajya nkabyibuka. Mugana ibaza ko atarashika. Imana ishimwe cyane. Alleluia. Reka mere nk'utanga introduction gato. Tugiye kuvuga kuvyerekeye mariage, nico gituma mubona dufise amakouple abiri, ariko kandi muri audience turafise abapapa, turafise abamama. Imana ibahezagire cyane. Ariko kandi dufise nibaza yuko nk'ibice 80% ndabona ari abajene. Noshobora kumva amen y'abajene bari muri kino kibanza. Yesu abahezagire cyane. Muri kimwe gikomeye nzi yuko ari umwitwarariko w'umujene ariko aragera mu bigero, ariyumvira mariage iyo atari kariga seminare nkuru kugira ngo azabe umupatiri cyangwa ari azoba umubikira. Rero uwo muntu ameze neza arashobora kwiyumvira kugira mariage. Imbere yuko dushika muri mariage, hari bibanza nagomba kuvuga cyane. Hari ibiba bigicanga abantu, hari ibyo abantu baba bataramenya mu bibazo tujya kuvugana nabo. Donc ibyo batwishure, ibyo batuganiriza ko ni byinshi bishobora gutanga umuco kugwaruka, ariko kandi n'abantu bakuze, abapapa n'abamama bari muri kino kibanza turajya gushika kumbure ku vyabo. Rero reka nkoresha umwanya neza kugira ngo tujye kugira ibihe byiza. Ndibaza yuko nkoresha umwanya neza ku buryo nsiga ibibazo bibiri bijya kuva ngaho muri audience. Rero ndabahaye ikaze abubahwa mugiye gukorana n'Imana mu gufasha abantu benshi dufise imbere yacu n'abandi bose badukurikirana ku vy'ubuhinga bwa none kuri YouTube, abazodukurikirana kuri Facebook n'ahandi hose iki kiganiro kizoshika. Ku vyerekeye mariage, hari ibibazo byinshi biri ku basore n'inkumi. Wanashaka hariho na byinshi twoshobora kwishura cyangwa mugashobora kudufashishamwo ku vyerekeye abubatsi. Mbega uno munsi twicaye tuvuga ivya mariage. Mbega iyo tuvuze ijambo mariage, ni kihe kintu umuntu akwiye gutahura? Iyo bavuze mariage canke singene kuvuga mu Kirundi kubaka canke urugo, umuntu ashobora gutahura iki? Ndashobora guhera ibubamfu bwanje. Ndiko ndaraba, reka mpere ku bantu bakuze, ndabona babasumba gatoyi. Yesu abahezagire. Iyo bavuze urugo, umuntu ashobora kumva iki canke yotahura iki? Iyo umuntu avuze urugo, ikintu cya mbere umuntu numva yotahura nuko ari urwego cyangwa institution yashinzwe n'Imana.
ni urwego rurimo ubwa mbere na mbere abantu babiri, umugabo n'umugore, kandi urwo rwego rwashinzwe n'Imana rufite amategeko arugenga, amategeko yavuye ku Mana abwirizwa kuruherekeza kuva rugitangura mbere gushika aho abo bantu bazotahira mu ijuru. Nicyo navuga amajambo make. Imana iguhezagire cyane. Reka mpe akaryo uyu mupapa nawe muri no couple Pasteur Bonte, nawe iyo bavuze urugo umuntu woshobora kumuha cyangwa woshobora kumutahuza iki? Iyo bavuze mariage ni nkuko yariko arabivuga institution y'Imana yashinzwe n'Imana. Mwitanguriro niho Imana yaremye umuntu, imbere kumuzanira umufasha yabonye yuko adakwiriye kuba wenyene. Rero mariage ni guhuzwa kw'abantu babiri badasangiye ibitsina kandi bashizwe hamwe n'Imana kugira ngo buzuzanye. Niko noshobora kubivuga. Guhuzwa, reka mfatire kuri icyo mwahurije cyose no kuvuga ngo mariage no kumva n'umugambi w'Imana, ni gikorwa cy'Imana. Mu yandi majambo si gikorwa cy'umuntu, ariko kandi gihuza abantu babiri b'ibitsina bitandukanye kugira ngo bubake umugambi canke barangure icy'Imana igomba. Hariho ivyo ngomba kubariza rero abenshi kandi mugiye kudufasha. Mbega reka ni adresse kuri Jean-Claude Midogoro. Ndabona ari umupapa aguwe neza mu rugo, ariko bifise igihe vyatanguriye kugira ngo ubake urugo. Nagomba kubaza ikibazo novuga mbe direct kubw'umwanya. Mbega kugira ngo umusore canke inkumi mvuge ibiganisha umuntu ku rugo kugira ngo ahitemwo uwo bazokubakana, yokora iki canke akora iki? Ego, kugira umusore canke inkumi ahitemo uwo bazokubakana, nkuko babitubwiye abakundwa bacu bavuze neza yuko ari umugambi w'Imana, namwe murabisubiramwo. Rero niba ari umugambi w'Imana ushaka guhitamwo uwo muzokubakana, aho uhera ni ku Mana nyene. No kubanza kubaza Imana niyimenya ko hageze, hama ni nayo ica ikurongora kuri uyo muzokubakana. Ariko kandi nongere kuri aka kantu bavuze, murabona ko twese twicaranye turabahungu n'abakobwa, tufise abagore canke abagabo. Je mfise umugore wo mu bwoko bw'abakobwa. No guhuzwa kw'abantu babiri badasangiye ibitsina, ico tugishimangire kandi tugitsindagire, iyo mariage. Rero mpera heje ariko ndavuga ubanza kubaza Imana aho uhera ni kuma, nta handi uhera. Ntuhera kubona yuko ufise amafaranga, ntuhera kubona yuko ufise itongo. Iyo ruguru twavuye niho umuhungu amaze kuronka amafaranga yaca yubaka inzu, amaze kuyuzuza yabageze kurongora, byaba bihetse. Ariko mu bisanzwe uhera ku Mana nimenya yuko hageze, hama igaca ikwinjiza muri uwo mugambi. Niko novuga. Murakoze. Imana iguhezagire cyane. Mbega namwe niko muvyumva? Reka mbaze Madame Erika. Ego cyane. Ikintu nyamukuru umuntu yohera ko no gusenga Imana, kuko niyo izi ibimukwiriye. Umwana w'umuntu yoshora kwihenda agacagura ukwiwe, ariko nta muntu yiyizi. Imana ituzi kurusha uko twiyizi. Donc ikintu umuntu yohera ko no gusenga Imana, akabaza Imana. Imana ibahetsa. Hano hari ikibazo nca nibaza. Mwese mwavuze yuko dushobora gusenga tukabaza Imana. Ikibazo nibaza canke coba cibazwa n'abantu benshi. Hari igihe umuntu ashobora kuba atarigera yumva ijwi ry'Imana, kumbure n'ivyo kubera yuko yavyigishijwe na pasteur, kubera yuko yavyigishijwe n'abarongozi, ntarumva ijwi ry'Imana rimubwira iki canke kiriya. Ni gute canke nibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko Imana yakwishuye mu gihe wafashe umwanya usenga? Bigenda gute? Ko hari igihe umuntu atabarumva ijwi ry'Imana, hari igihe hariho n'abantu batarota ngo avuge ngo namurose. None ni gute umenya yuko amasengesho wasenze Imana yakwishuye ikaguha canke ikurangiye uwo yakugeneye?
reka mpere kuri Bonte arashobora kukitwishyurako. Koze ni ikibazo kigoye ukuntu kubera ku bisanzwe Imana iravugisha umuntu wese. Ikigoye ni uko umutima w'umuntu kumbure utamenya iryo jwi ry'Imana. Ariko nihereye ko shatse gutanga akarero kugira ngo tube direct, jewe ivyambaye ko suko ico gihe Imana yamvugishije directement une fois audible cyangwa ikindi kintu, ariko kimwe mu bimenyetso yerekana yuko uri mu nzira y'Imana nuko iyo nzira uri kurayijamwo irushirizaho kuzana, wumva umutima wawe urushirizaho gukunda Imana, wumva umutima wawe urushirizaho kubaha Imana. Nico kikwereka yuko uko kunywana canke iyo union uri kurashaka kugendereramwo iva ku Mana canke itari kurava ku Mana. Aho ndiko ndavuga ku muntu atazi kumva ijwi ry'Imana. Ni bimenyetso bishobora kukwerekana yuko koko ico kintu uri kurakora kivuye ku Mana. Ni kuvuga ko gishigikira ic'Imana yashize muri wewe, kiragusunikirira hafi y'Imana kurusha uko kikwegerera kure y'Imana. Kuko rimwe na rimwe igihe ushobora kubona umuntu ukabona umenga arakwije ibintu byose, ariko ako kantu Imana yarakishiriye apa kugira ngo igaragaze yuko ikintu n'icayo canke si cayo. Ntibigaragarira hanze ariko bigaragarira indani ku migenderanire yawe n'Imana. Bisubira kugira ngo ubimenye neza ni mu gihe ufise imigenderanire imeze neza n'Imana, ico gihe Imana uzovyumva muri wewe. Niko noshobora kuvuga amajambo make. Amen. Murashaka kumukomera amashi. Ariyo kintu numvise gikomeye cyane. Kubimenya biratandukanye niko yavuze, ariko yavuze ikintu gikomeye. Hari icyahereje kavuze ngo utegerezwa kuba ufitanye imigenderanire myiza n'Imana. Hano hari ikintu nagomba kuvugana n'abajene. Umujene arashobora kuraba avuga ati jewe ndabona ndiko je ndakunda abantu b'inzobe nane. Ubundi akavuga ati je ndakunda abantu b'amataye barebare. Ari naco gituma kenshi tubona nk'abajene ashobora gushikira umukobwa akamubwira ati nukuri ndagukunda cyane, kubera ko yabonye vya bindi yifuza, kumbure ni muremure canke ni mugufiya, biratandukanye. Reka mbaze iki kibazo ndagihindukize hano. Imana ikwishuye, hariho ibimenyetso mbegaga Madame Alice bishobora kugaragaza kugira ngo ufashe, twumvise ku ruhande rwa Bonte by'ukuri Imana yanyishuye. Kuko nagomba ndababwire yuko abantu nkuko nabitangwe ndabivuga, urashobora gusanga umuntu atarigera yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo genda uvuga ubutumwa bwiza, mugabo rero kugira ngo ace yumva ijwi rimubwira ati umugore wawe namushize n'umunyesonga asengera muri CRG, canke n'umunyamwaro, canke nuriya muririmbyi. Mbega iyo wasenze nibihe bimenyetso bimwe bimwe kumbure wodufashisha umuntu ashobora kumenyera ko kw'Imana yamwishuye? Ibihe bimenyetso byerekana uti nishuwe. Icambere novuga kugira ngo wishugwe hari bisabwa. Kuko hari abantu rimwe bavuga ngo Imana yishuye mugabo itishuye, gasanga ni vyifuzo vyabo. Kuko benshi baravuga ngo narasenze, naramusengeye, ariko ugasanga koko ugasanga vyavuye muri bo, mu bugombe bw'umubiri, mu bugombe bw'umushaha wabo. Kugira ngo Imana icambere na mbere ni gishinga ntahe cyo mu mutima, nico kikumenyesha ko uwo muntu yavuye ku Mana. Ico naco kirafise ibiza kubiherekeza bigaragara kugira ngo uvuge uti cya gishinga naye nicambeshe, hari ivyo uza kubona. Mugabo kugira ngo ico gishinga naye cyo mu mutima kibeho, hariho uwo yavuze ati kunwana n'Imana, kugira ni imigenderanire myiza n'Imana. Muri bivyerekeye guhitamo ikintu gihambaye cyane nukuba umutima wawe iyo wasenze Imana uba vy'ukuri atanzira zibiri ziriyo. Hari abasenga mugabo akaba afise ivyo ku ruhande, akabwira Imana afise umuntu ashaka kwerekeza Imana, afise ivyo akunda,
afise amataye akunda, abagabo akunda ngene bameze, babyita gusenga nitonga, ngira nivyo nyene. ugasenga ufise urondera kudedaguza Imana ngo nujya nyene canke mbarira. Tuga Rero kwijambo. ubwiriza gusasa umutima wawe imbere y'Imana, kandi ivyo ntibibesha. Ubuzi yuko umutima wawe usheshe imbere y'Imana, n'Imana ibibizi. Iyo uyibeshe uba uri kuribesha, ibiza kuvamwo ivyo bizoba ivy'iwawe nyene. Mugabo vy'ukuri ngo mambwira abajane bari ngaha, gusesa umutima imbere y'Imana ukumva ko wayibagije kandi urindiriye. Iyo urindiriye urarindira koko. Iyo ukijijwe Imana iravuga. Nukuri ndemezwa neza yuko atamwana w'Imana numwe yakire mpwemu yara muri we ashobora kubaza Imana ikintu ngo Imana ntivuge, ntibishoboka ivyo. Imana iravuga mu buryo bumwe canke ubundi, ariko iravuga. Kandi iyo ivuze urabimenya neza ko yavuze. Imana ntibesha, ntifobeka. Umutima w'umuntu hamwe hari mpwemu yavutse ubwa kabiri, Imana irahavugira kandi ukamenya ko wavuze. Iyo wayitanze naho kubera itaravuga, ukaca usimbira kuri wa muntu wahora ubona, mugatangura imigenderanire, ugenda uracumbagira, urabimenya kuri kuracumbagira, hari akantu kagaho kaguhanda muri wewe, nukuvuga ngo nta cagishinga ntaye wari bwaronke koko ko wa muntu avuye ku mutima. Rero ico gishinga ntaye uwavutse ubwa kabiri wese arakironka iyo yiteze ko Imana. Rero novuga gute, nimwitege Imana atabujyajya, Imana izobaha igishinga naye koko ko wa muntu avuye ku Mana. Ibisigaye muzora yuko afise ya migenzo ijanye n'ikijambo ry'Imana rivuga, nico kizoza kigaragishingira ntaye cagishinga naye Imana yaguha mu mutima. Uko muzogenda urabona yuko koko ari mu ishusho y'Imana, ko akora ibigororotse, ko afise icagabije mu bwami bw'Imana gushikako. Atabayeho kubwiwe, hari abantu bakizombwa bakabaho kubwabo, ataviziyo nimwe yico ashaka kumarira Imana muri inosi bafise. Ego aho niho nogarukiza mu mbabarengera natevye. Oya, ahubwo ari ikintu wavuze numva nobaza. Muri bana bajene n'abandi kumbure bazodukurikirana ku buhinga bwa none canke bazotubona hirya no hino. Hari ikibazo wavuze gikomeye cyane. Mu byo wavuze numvamo ikibazo gikomeye cyane. Mu bariko baradukurikirana birashoboka yuko hariho umuntu ari muri relation yibaza yuko imuganisha kuri mariage, mugabo akaba atagishinga ntahe cyo mu mutima afise ko iva ku Mana. Mugabo aramukunda, peut-être ameze uko ashaka, avuga uko ashaka, aratekanye, n'umunyangeso nziza. Uyo nawe twomubwira iki canke wo muhanura iki? Aramufise kumbure nta nikibi, ntibaranashwana na rimwe basi dufate. Uyo muntu yaje ngaha mufise uno munsi, uyo muntu mubwiye ati cira birarura canke umuteye intege, nta ntaye afise mu mutima iva ku Mana. Peut-être biri mu bigumbagumba vyiwe, amasantima, ari kumwe n'umuntu, mugabo uwo mubaza ati nikihe Imana yavuze, ntaca afise. Uyo muntu wo mubwira iki? Ahebe. Mugabo no mubwira nti honyora gato kuri frein, uhonyere gato kuri frein, ubanze ugisha inama Imana, kuko urukundo ni kimwe. Burya umuhungu n'umukobwa naturellement parlant barakundana, hari bibatira. Iyo umuhungu ari umujene abonye umukobwa mwiza aramukunda, ivyo ntibisigura yuko nta gitangaza kirimo. Ivyo nibikogongera birakunda nantegiye. Donc umuhungu n'umukobwa arabona bagashimana. Rero ikiza gutera ingorane mu bajane kenshi nuko bafatira ku bigumbagumba ivyo gukundana, bakibagira itanguriro ry'urugo ko ari Imana. Ntibabajije Imana. Mbere no mu Kirundi iyo umuhungu agomba kubaka arabwira se ati data arageze ko nubaka, yabwiye umukurira. No mu bana b'Imana iyo ushaka kugira iyo baza uva ko ugukurira, ubanza umubaze, ureke gusimbira ko ngo wakunze gusa. Amen. Ico nico novuga, kuko inkundo namambwira abajane abastar barakundana, ukabona n'abahatari n'amakouple akayangana, mugabo haheze umwaka umwe canke ibiri, umwe acavuga ngo je ne t'aime plus, ubundi ngo je ne t'aime plus, acagenda kurongora undi, kandi gwa rukundo ruza rusana gwa rundi, ahubwo bisara bakavuga ati byo birasara. Podi ho rukundo tubona g'umuhungu n'umukobwa rurabesha iyo rutashigikiwe
n'ijambo rivuye ku mana niryo rihava riruha ubuzima kandi buzokwamaho. Amen. Turi hano uvuze rero ti aba bantu babafise batagira intaye mu mutima babanze bahonyore kuri frein. Gatoya bahonyore gatoya hama babanze. Pose y'urukundo. Iyo pose ntayo nzinge nibisa ariko avuze ngo muhonyore kuri frein. Mubanze muhonyore kuri frein. Mbega hoho iyo umuntu yakunze hari igihe aronka muri we ibisa nk'ivyemezo canke umuntu umwiyumvira cyane ukamurota mu ijoro ukamurota uryamye midi. Mbega dufate uri kurasenga warafashe ya frein muga mu mutima wawe hari ahantu hari kibanza afise umurose mufatanye nk'ukuboko mwibarabara bisigura ko ari yakoro y'Imana. Reka agufashe. Amen. Bo indoto ni nyinshi rero bamaze kurota ibintu byinshi mugabo ngarutse kuco Pasteur Monte yavuze icemezo c'Imana sukubona gusa niyo ntahe yo mu mutima. Reka ndavyambika umubiri mfatiye ku kungere twebwe twahuye na cyane rero ako karafashe. Ako karafashe ko karabaye. Allez donner un exemple. Ego jewe igihe twahura n'umufasha wanje nari mu gihe aho nari naravuye mu yindi relation yoyo numvise Imana imbuza atari yo ntibwari ubugombe bwayo mugabo canja mu kibanza aho mvuga nti ivyo rero vya mariage mana mbaye ndahagaritse mpaka wewe utanze faveur ya frein yavuga narayifashe ahubwo ngira ngo nashizemo na frein yame kuko navuze nti sinzosubira kuraba hirya no hino ibintu byari bikomeye. Byari bikomeye gose uko maze kwiboma rimwe uravuga uti nina bandanye hari ibishundurizo hava biba byinshi reka manze nivura icambe. Rero iki yaravuze nico cyane kuko igihe twahura hama Imana ikatsa ako kariro k'urukundo hagati yacu ntivyari bifatiye kubigumbagumba ariko jewe ndibuka yuko musi wa mbere hatangura kwinjira mu ivyumviro yuko peut-être twojana haba ku ruhande rw'iwe no ku ruhande rwanje no musi twicarana tuvuye gukora ibikorwa by'Imana hama urumva we yarafise umuduga jewe nta muduga nari mfise yaciye amalift. Ibintu byari bikomeye ngo nta target yari iri umvumve neza byari bisanzwe hama anshikanye muri ville ngo manururuke nje gufata bus ko ntitwaba mu quartier imwe turaganira juste ibikorwa by'Imana ibyo umwe wese yumva rota kuzokorera Imana hama tuja twumva turahuza cyane gose kugwego gwaho nagiye mbona Mosozi mu maso yiwe turavuga ndi umuntu wabandi jewe ndamugize mugabo en fait ivyo bintu byari vyimwemo murashaka kubakomera amashi ngo yaciye yumva Mosozi yarahejeje kuronka ico yahabiye. Bon ayo Mosozi en fait après niho yagiye kumbwira ivyo ari byo yambwiye ati igihe wari kuravuga ivyo wewe urota gukorera Imana kora nefise indoto zirezire kandi ndibaze ko zizoshika zokorera Imana nyene ivyo nyene exactement nanje nivyo nari mfise biremereye mu mutima wanje yuko nokorera Imana guheraho niho hatse novuga nti aka étincelle mugabo kukuri kadafatiye kubigumbagumba mugabo gafatiye kuri wa mugambi ukuri wumva werekeza ku Mana wumva uwo muntu mwojana kuwukora. Rero sinagize indoto mugabo icemezo caje mu mutima nkuko Pasteur Monte yabivuze kiraremera kiricara hamuvuga uti aha sinyiganyega si nta dutirimwo ndumva ko Imana iri muri ibi bintu. Yo murashaka kumukomera amashi cyane mu bakomera amashi ibikorwa by'Imana byarabanje kugumbirana umutima w'Imana ubanza kugumbirana imbere yuko agira ijambo bavugana. C'est très important. Rumva gukunda umuntu ari kure nk'ingozi nawe uri Makamba mu bikorwa by'Imana mu mutima w'Imana urumva ko haba harimo akabazo mu byo muvuze byose hari ikintu ntoye ico nyene cyuko hari ikintu muri mwebwe mwari mufise. Reka mpindukirire iburyo bwanje
mvuge kino kintu. Mbega ari abantu biyumvira yuko Imana ikubwiye ngo nujya uca uhaguruka uko nyene ukagenda ukamufata ukuboko ati wewe Imana yarakumbariye? Kuko dufise abantu benshi bagenda baravuga ngo Imana yarakumbariye ko ari wewe. Mbega hari ikintu muri wewe Imana ikora canke hari ibanza kugenda ikabwira ujya ikubariye? Mbega ikibwira ujya wundi mugenzawe canke uca ugenda ukamutora? Nizihe ntambuko novuga nkuru, reka ndakibaze neza, intambuko nkuru iyo Imana imaze kukubwira ko ari ujya, nikihe kintu kica gikurikira? Ko arabafise iterabwoba mu rukundo bwati Imana yarakumbariye, hanyuma rero atari jewe ndagutwaye uzogira accident. Hari abantu benshi bimeze uko, ashobora kuba ari umuntu uvo converti akaca avuga ati je ndubaha Imana, rero ko yavuganye n'ujya muntu w'Imana reka nemere. Mbega nuko bitegerezwa kugenda? Kubera twavuze yuko guhuzwa ko abantu babiri bazobana biva ku Mana, Imana ni gufata ku nguvu. Umuntu sinibaza yuko urugo rwiza rwubakira no kuri profesi aho nyene. Birasabwa yuko haba confirmation sur les deux côtés. Kubera iki? Uri kuraraba no mu ijambo ry'Imana hari ahantu vyagiye birashika, nk'inkuru ya Cornelio na Petero. Umwe yarabariwe, uwundi nawe yarafise ivyo ahagaze ko yemera, vyari bigoye cyane. Ariko kugira ngo vyose bishobore kugenda nkuko Imana ishaka, hategerezwa kubaho confirmation sur les deux côtés kugira ngo vyose bigende nkuko Imana igomba. Rero nibaza yuko ari ic'Imana, ni Imana yigwanirira, ni Imana igishizeho, ni Imana yivugira. Namba ariyo yakubwiye izotegerezwa kumubwira nayo, kuko Imana niyo yaremye umutima, irazi uko ishobora kuvugisha umutima. Ko kenshi yarige bavuga ati ashobora kuguteruriza ati wewe urashobora kutumva neza ijwi ry'Imana, ndashobora kukumvira, ni jewe ndavyumva cyane. Wowe ugikizwa nta vyinshi uramenya. Ni ugikizwa nta vyinshi uramenya, ariko kuvyerekeye urukundo Imana irafise speciality bigenza, uko bigenza kose irabikora neza. Ikindi naco kenshi gikunze kuboneka nuko iyo umuntu aje akubwira ngo ni wewe Imana yambwiye uko, kenshi na kenshi hari igihe usanga bitaba ari byo, kuko haba haje mu iterabwoba. Imana ntitera ubwoba. Amen. Hari ubugwa neza bwa mpwemu yera utegereza guherekeza ikintu cyose Imana iri kwiravuga. Rero Bibiliya nivuga ngo mpwemu yera bwirikana impwemu zacu ko turi abana b'Imana. Ico gishinga ntahe Imana iragikurikirana mu madomene yose y'ubuzima bwacu. Namba yabwiye umwe itegerezwa no kubwira uwundi, kuko niyo yabahuje ari babiri. Igihe Adam ahura na Eva, hari ikintu cyabaye, yavuze ngo l'os de mes os, la chair de ma chair. Habonetse iyo connection, iyo confirmation. Ntivyari ibintu bipfuye kuza uko nyene, nicari ikintu kije kumwempoza ati uyu muntu ni Imana yamuzanye kandi mutegerezwa kujana. Oya, harabayeho uko kunwana bivuye ku Mana. Amen. Haleluya. Imana iguhezagire cyane. Nukuvuga ngo ryatera bwoba ni wewe Imana yakumbariye. Uwo muntu acaja mu mpwemu cyane, Imana yakumbariye. Okay, ndazi yuko hari abakobwa babibwiwe canke bariko barabibwirwa n'ubu. Nimba aja kubwira ko Imana yakubariye, rindira nawe ikubwire. Nico shoboye gutora cyane mu vyo Pastor Bonte avuze. Imana ishimwe cyane. Murashaka kumukomera amashi menshi. Mbega ndashaka kubona bariko barahezagirwa. Ndashaka kubona bariko barahezagirwa. Haleluya. Hari ikindi kibazo gikomeye cyane mu bajene, ngomba kukibaza, ndacishurwa n'amakouple yose uko ari abiri. Hari mbega n'iryari umuhungu canke umukobwa ashobora
kumenya ko yashitse mu gihe cy'uko yorondera uwo bubakana. N'igihe umuhungu aba yaronse akazi yahora ari umushomeri, canke n'iryari ni imyaka ingahe ushobora kumenya ko hageze ko uhitamo. Abajene numva amashi yabo muje kundaba, ndakunda arahatanga wizi mugabo muraja kumpa agakoka ntacyo. Ndakibarije abantu benshi n'iryari umuntu ashobora kumenya ko igihe ciwe cageze. Ni imyaka canke n'amafaranga mwoshobora kuduha umuco. Reka nce ntangurira kwa Erika nawe tumwumve. Ku kintu kijanye n'imyaka, nta myaka ihari, ariko quand même nta ba mineur baragira kugira mariage. Iyo hageze nibaza yuko Imana iragushira mu mutima ico cifuzo, urumva vy'ukuri yuko hageze, nta numwe arinda arabikubaza, mugabo urumva vy'ukuri yuko muri wowe wifuza uwo mwubakana. Yego. Hari igihe umuntu umubiri ushobora kumugora akavuga ati ko je nakijijwe, reka ndondere uwo twubakana sinzohave nkora icyaha. Iyo uvuze ngo umuntu arumva ko ari igihe, ni Imana ibimubwira navyo canke arumva ko yasatuye mu mubiri? Arabasatura bakacavuga ati nubu nyene, nivyo? Oya, ntibijanye no gusatura, ariko bijanye n'ukuntu uba wiyumva muri wewe. Ntibihuye n'ivyifuzo vy'umubiri, ariko hari urugero ugeramwo ukumva yuko vy'ukuri urageze mu bigero, urageze kubaka urwawe. Ntibijanye n'imyaka. Yego. Nawe uvyumva uko nyene? Uravyumva ko hageze, ni kwa kumva kuva ku Mana. Nibaza ko ari conviction mu mutima mugabe ifatiye no ku bintu bimwe bifadika, kuko urumva umwana atanguye arakijijwe, umukobwa dufate afite imyaka 19 20 atanguye kaminuza arakijijwe, arashobora kuba ataragera kenshi. Urumva Imana nimenya ko umuntu vy'ukuri hageze, mugabo hariho ibintu bimwe urumva uri kuriga nk'amashuri, tanguye kaminuza mu mwaka wa mbere, uri mu vy'amashuri umaze umwaka umukijijwe kenshi. Reka mvuge kenshi kuko sinoca mvuga ngo iki kenshi usanga haba hataragera, mugabo benshi kubera kwa gukunda arakunze canke afise umukunda, nivyo bituma ca yiyumvamo kenshi akumva umenga harageze. Ifo kubugeze ahantu ushobora kubaka, yakivuze neza, ubu ushobora kubaka urugo. Mpemwe rero amenya ko wa muntu arageze, arashobora kwakira ama responsabilité yo mu rugo, arashobora kwitwararika ikibondo, arashobora kwitwararika ibikorwa byose bijana no kuba ari mu rugo. Ushobora kurujamwo si cyaha, mugabo ugasanga uri kuriremereza, uri kuriha, usanga ubuzima bwawe uraburemereje, witeye ingorane utari kugira iyo wakaja gutekereza. Nibaza ko hagira igihe umuntu akijijwe aba mu bihe byo kubanza agatekereza kugira ngo ubuzima bwiwe bwubakwe n'Imana. Imana imushiremwo ivy'ubwami bw'Imana, kuko ivyo vy'ubwami bw'Imana nivyo bizomushoboza kubaho haba mu rugo, haba mu responsabilité yose atakanengagira. Rero cyane cyane abasore ndababwire nti, kuko abakobwa urumva kenshi nubwo nabonye usanga rimwe bihuta. Abasore dufate nk'umusore ari ngaha akorera Imana muri chorale, yahejeje université, arafise akazi cyane ntakafise, mwemwe arashaka kumubwira ati ivyo banza burabiretse n'akaroro ntanze, suko wahejeje amashuri, suko wumva ufise imyaka y'ukubaka, yuko hageze ko wubaka. Mbega ntavyo Imana ishaka
ko witwararika muri kino gihe, kuko urukundo ruratwara ingufu, kenshi nta bindi wiyumvira, ubu uri mu gihe cy'urukundo nyene, kandi n'Imana yabeka ko uri mu gihe cy'urukundo. Rero biratwara energy, biratwara ivyumviro, biratwara umutima. Raba ko réellement hageze koko winjira muri iyo migenderanire. Benshi usanga bikomeretsa bakaruhisha imitima yabo, abakobwa bagakomeretsa imitima yabo. Nukuri si ubugombe bw'Imana ko tubaho gutyo, ko ivy'Imana biri parfait, gusa tuyibamo kubera kutamenya. N'ahandi hari urugendo Imana ibishaka ko tugira muri ivyo vy'urukundo rw'amahoro, atari ugutora ngaho umutima uruhisha. No, gerageza wumvirize, uravuga ivy'impwemu abantu ukabimpressiona, ukadoma mujya muhungu ni spirituel, aravuga amabanga y'Imana akomeye, mugabo ngaho ugasanga uri kurahuruduka na uri kugende gukunda gusa gubera abandi bose bakunda. Umviriza ko ari igihe cyo gukunda, cyo kwiyinvestisa, nkoresha iryo jambo ry'ifaransa, kwiyinvestisa mu rukundo rushika kuri mariage. Numva icyo novuga. Imana iguhezagire cyane. Ciye nibuka gakuru ko mugenzi wanje n'umuhungu tungana, ashaka no kuba nanduta gatoyi, nige yigeze kumbarira nkoresheje ico avuze, arambarira ngo jewe ndashaka kubaka, ko yari mu bihe byo gusenga, ariko aravuga ngo ndakeneye umukobwa afise ikimugera mu mutima cyo kubaka urugo. Iryo jambo sinzopfa ndagibagiye mu buzima bwanje. Buriya kumbe kujya nshobora kugira ikingera cya mwemu, niko nshobora no kugira ikingera cyo kubaka urugo. Suko mu yandi majambo bagenzi tungana, abandi bansize no musaba jeune bari muri competition. Reka ncengaruka hano kuri Jean Claude. Uno musi hari abajene bavuga ngo nakaturangana, ahubwo ndanamusumba antanze mariage. Ugasanga n'umusore canke inkumi. Mbega wewe baze kino kibazo muri buno buryo, igihe waronka akazi niho watanguye kumva ikikugera cyo kubaka. Mbega umuntu arashobora kugira ikimugera cyo kubaka akagera mu bihe vyiwe, ashobora kuronka udufaranga duke yiyungunganya, aremerewe gukunda atararonka akazi? Umuhungu canke nawe nuko bavuga ati je no mutunga vraiment. Urazi amikoro ntangana, hari ubaronka uburyo atararonka akazi bubayabaye. Mbega hoba hariho uburyo kana kuronka ukaca uvuga uti Imana iranyeretse ko hageze? Rugezo, kuko twavuga tuvuga ngo urumva ngo ni waronka miliyoni 3, ndi waronka miliyoni 4, hazoba hageze ni waronka 10. Oya, kuko ayo hari n'abayavukana afise heritage, se wiwe yavukanye miliyoni 100, mugabe imyaka ikagera ntihagere yuko yubaka. Icambere novuga nuko uburyo sibwo bwubaka. Oya, ariko jewe nifatiye ko nagiye gushaka, niko abanyarwanda bavuga, maze kuronka akazi nibyo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana niyo yavuze ngo umugabo birakwiye ko umugabo atoba wenyene, ngo aca muronderera umufasha. Rero ico novuga kuri ico kibazo, kuko si uburyo bwubaka, ariko icubaka ni gikorwa uriko. Uwo mufasha Imana izomuguha ni waba uri ku gikorwa kanaka. Kuko aha hari abantu bacha bavuga ati none ko twumvise ngo pastor naka canke umukozi w'Imana kanaka yagiye kubaka, nta kazi yarafise, nta mafaranga yarafise, Imana yarabimuzaniye, nandi zobinzanira. Uraraba neza, yari ku gikorwa, kandi ni Imana yamubwiye yuko hageze, kuko yari ku gikorwa kanaka. Icimurungikira umufasha wo kumufasha muri ico gikorwa. Byose biguma bigaruka ahandi. Banzu be sûr yuko uri kurakorana n'Imana ahantu kanaka, hama yo nyene izovuga ngo rero harageze yuko ubaka. Hama yo nyene izocimenya kujya. Nakunze cyane iyi image, se w'umuntu niwe yubakira umwana wiwe, na se w'umukobwa niwe akosha umukobwa wiwe. Rero ako kantu ka se w'umuntu karahambaye cyane, kuko so ataravuga yuko hageze ntiharagera. Si amafaranga yubaka. Shaka utombore muri Rona, naho tutavyemerewe baguhe miliyoni 150, ntucurongore ejo.
kuko ntiharagera nimba Imana itaravuga yuko hageze. Sinzi ko nishuye neza. mu yandi majambo uri mu minister akorera Imana arashobora kuvuga ati jewe naho ata amafaranga nokenera kuba ndi ku gikorwa gusa birakwiye ko ngira mariage. Si wowe bivuga n'Imana ibivuga. Nivyo uri ku gikorwa mugabo ategereza gushira ku ikidodo uti uri kurankorera nivyo hageze rero. Kandi murazi yuko iyo Imana itanze iyo vision ya mariage na yice zana provision kuko aba ariyo iba yabikoze. Haleluya. Amashi menshi. Hari ikindi kibazo rero nkeneye kubaza kugira ngo ninjire ibwina cyane ariko ndiko ndegereza kurangiza. Mu bajene benshi dufise harimo abajene batoyi. Mwoshobora kudutandukaniriza mumbabarire naho kimengo kiri hanze ya teme y'uno munsi. Copinage na fiançailles bitandukanira he? Copinage kuko nababwiye nkuko mwagiye murabisigura hari gihe wumva umengo umuntu arashobora kwihenda kw'Imana uwo muntu ari uwo yamuhaye. Mbega umuntu ari muri copinage n'uri muri fiançailles birashoboka ko ata copinage mwagize mugabo hamwe n'ubuhinga canke experience Imana igendera ba ni umuntu ari muri copinage n'uri muri fiançailles batandukanira he? C'est très important ko ndibuka ko hari umwana la fois passée au moins de 20 ans yaraje no aho ndongo ishengero arambarira ko afise umuntu bakundana hanyuma ndiko ndamubaza ibintu bimwe bimwe numva ntazi ivyarimwo mugambara ngo twaravuganye ko tuzobana. Mbega copinage na fiançailles umuntu ashobora kumenya ko ari muri copinage ryari cyangwa ari muri fiançailles ryari? Kuko hari gihe umuntu bimucanga akumva ko ivyo yumva biva mu ijuru bivanye n'urugezo peut-être. Ngo shobora kuduha umuco kugira ngo abari muri copinage batahe babimenye uri muri fiançailles nawe nyene abimenye. Kiragoye murashaka kudufasha. Reka umwe muri mwebwe ashobora kuba yumva inyishu hafi adufashe. Jewe itandukaniro mbona hagati ya copinage ni mbi cyane kuko nukugendana n'umuntu canke gukundana n'umuntu mudafise intumbero. Ahanini nuguta umwanya. Ariko fiançailles nugukundana n'umuntu canke kugendana n'umuntu mufise intumbero yo kubakana. Urumva nta guta umwanya biba birimo. Yego. Ego cyane niryo tandukaniro rihari mu gihe uri muri fiançailles bisigura yuko urafise projet ya mariage. Hari urugendo murimwo, hari voyage murimwo kandi ishigikiwe n'Imana. Rero niho nibaza yuko ari ryo tandukaniro rihari kandi biranahagaze no ku myaka kuko sinibaza ko hobaho fiançailles y'abantu bafite imyaka 15. Hariho age canke urugero ugeramwo uvuga ati aha ndi muri fiançailles canke ndashaka kubaka. Rero birafise amaparametre bikorako ariko cyane cyane gikuru nuko fiançailles na copinage itandukaniro rininiya nuko bamwe barakundana kugira ngo bakundane biryohere ibintu by'ubujene mugabo iyindi fiançailles urafise projet yo kuzogira mariage n'uwo muntu muri kumwe. Amen, amen. Murashaka gukomera Imana amashi. Hariho abantu rero ngomba mvugane nabo zumva adashaka kuba hashomereye mu rukundo. Urumva nanje ndarakeneye uza arampaga kado. Urumva kuri Saint Valentin ndigendana. Niyo wafata iyo ntumbero yuko nk'umwana w'Imana ntibinemewe gukunda urya ugakunda urya numva ngo sheri wawe ukagera nkaho ugira mariage umaze kwita abantu 40 sheri. Itandukaniro ry'uwo uzanye na babandi rizoba ririye
reka kugasipiya amajambo y'agaciro Imana yabahaye. Hari umuntu umwe yayabikiwe igihe gikwiye kigeze. Hariho nagiye kumva avuga ngo je vraiment nta n'urukundo muri je ngifise. No kuvuga ngo yagiye aramanyagura obutu konti asanga n'uwo bokunda numengo ntacyo yomuha. Rero abivuze neza cyane, urukundo rutagira intumbero nziza. Hanyuma urukundo, reka nongereko kano kantu, wumva ko wohisha abavyeyi bawe, ugahisha pastori wawe, ugahisha umurongozi wawe, ubwo si urukundo, wanse gushomera. Yes. Ariko nagomba ndababwire, hariho imyaka myinshi umuntu ndibuka umunsi mbwira Apotre Kevin ko umutima wandongoye hari ukuntu numva urukundo. Yaratwenze kandi uwo munsi ndibuka ko twararanye, aratwenga aruma, aravuga ati byabaye nuko mu gihe cyose yaranze ntiyigeze abona nkebaguzwa uko. Ega ari abantu usanga no mwishengera guma reka ntugware urukebu. Imana ishimwe cyane. Aho turiko turavuga uko ntituri hano mu buryo busanzwe. Aha ubwo turiko turavuga mwema ari karemeza abantu ngaha abari muri copinage, genda umubwire uti nivyaba biva ku Mana tuzongera kubonana. Yesu abahezagire cyane. Ngende kurangiriza hano hantu navyo byo bari vyiza. Mbega iyo umuntu bishitse, arongera mbarize bamwe bubatse, iyo umuntu bishitse mucishura mwese akaba yarubatse Imana ivuze kandi yemezwa ko afise uwiwe, mu rugo hahora ruwanje na adoration gusa. Mu yandi majambo birashobora gushika simvuze nk'abarundi ugasanga hari icyo mudahurije ko, mbega icyo kwanza kirinjira mu rugo ugasanga hari icyo mudahurije ko, nk'uburagiye ku kazi ushavuye kubera icyo mutahurije ko, cyangwa iyo ari urugo rwavuye ku Mana mushitse umwe acatora piano undi gitari. Mwoshobora kutubwira mu rugo rw'abantu bubatse bivuye ku Mana ni urugo ruhora rumeze gute? Mwotubwira eta yago. Amen. Amen. Alors singiye kudramatiza kuko bareba bavuga ngo yango mvugisha ukuri. Yego nge ndakubwira ukuri. Ukuri nuko urugo ruvuye ku Mana ni urugo rwiza cyane, ni urugo ruryoshe, ni urugo rutemba amata n'ubuki, rurimo ibintu byiza cyane gose. Ariko bisaba yuko abarugize babikorerako, bakagira investissement nkuko yabivuze, kugira ngo iyo reka tuyite nka jardin canke icibara Imana iba yarabahaye muri babiri ngo mukore, mugikore en harmonie, mugikore mufashanya, mugikore munezerewe, n'uruhara rwanyu. Ndabanga karorero, Imana yaraguhaye umuntu kandi yari conviction y'Imana kandi wari umugambi w'Imana, mugacushika nko mu rugo hama ntiwigere ugo rukundo urumubwira urumwereka, mu yandi majambo utarukorera utarubagarira, nta mashugwe avamwo, ariko n'uruhara rw'umwe wese rwo kurukorera. Rero bisobanura yuko urugo nubwo rwashinzwe n'Imana kandi ari umugambi w'Imana, hariho amadefi, hari ibishobora kuza bikagorana, hari aho mushobora kutabona bimwe ibintu bimwe mugabo igihe mushizemwo umutima wo gushaka kurukorera, Imana nayo iciro nkayikorera ikagendera batoza amasolution, ikagendera bereka n'inzira y'ukungene mu bikora neza. Amashimeshi ku Mana. Reka mbaze ngarukane kuri icouple pastorale nayo. Mbega nkuko nari mpejeje kubabaza iki kibazo, kuva igihe warabimenye ko Imana yamuguhaye mubana, mbega ni kibazo kimwe byose biguma bimeze neza, bitameze neza mutomwe muhora mutora inyishu gute? Ubwa mbere na mbere kubera ari Imana iba yabashizeho, ni kuvuga yuko ikintu cyose kibaye ubaza Imana ubwa mbere na mbere. Hari ijambo yanditse mu Banyefeso igice cya 5
umurongo wa 25 umanuka, aho Pawulo avuga ngo bagabo mukunde abagore banyu, abagore mwubahe abagabo babo nk'uko ishengero ryubaha Kristo, kandi abagabo bakunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero. Iryo jambo rirakomeye cyane kubera iki? Kuko kugira ngo ushobore kugira urugo rwiza nuko ku ruhande rw'umugabo wiga urukundo Kristo yakunze ishengero, hama ku ruhande rw'umugore ukiga kubaha canke kuba soumise nk'uko ishengero rikwiye kuba soumise a Kristo. Iyo rero iyo voyage niko ndayita canke iyo processus uri kurayigendereramwo biroroha cyane, kuko kenshi na kenshi abantu iyo bahuye baba bafise ama background canke aho bavuye hatandukanye, bizi ibintu bitandukanye. Ariko iyo abantu bamaze gukizwa canke bakira agakiza, bacika umuryango umwe, umwami n'umwe abarongora mu buryo abona yuko bikwiriye. Iyo rero umugabo, kuko n'aba Pawulo yavuze ngo umugabo akunda umugore we, ni kuvuga ko abagabo urukundo rutaba ruri hafi cyane. Iyo rero umugabo yigishijwe na Kristo gukunda ngo Kristo yakunze ishengero, biroroha cyane yuko akunda umugore wiwe nk'uko bikwiriye. Kuko hari igihe ushobora kwibaza ngo urakunze umugore wawe, mugabo ugasanga uko ashaka yuko umukunda uri kurahusha. Kuko kenshi cyane urashaka kumukunda uburyo we wibaza yuko ukwiye kumukunda, ariko ubwiwe arafise uburyo yumva yuko akundwa. Ubwo buryo nabwo ni Imana yonyene yamuremye izi neza uko akwiriye gukunda. Iyo rero yigishijwe, kenshi na kenshi rero tunanirirwa, apana hajya turi babiri jewe na madamu, ariko uba wananirira ubwa mbere na mbere ku rukundo ukwiriye gukunda Imana yawe. Iyo uhushije iyo ntambwe, izindi ntambwe zikurikira zose utegerezwa guhusha, kuko uwo ni umushinge wa vyose. Ni nko kubaha, kuko mpemu yera mu gihe ariko ararongora umuntu kubaha, nta murongora mu bintu akunda. Rero iyo umutima wemeye gutwagwa, biroroha cyane yuko n'uwundi akubwiye ikintu nubwo utagitahura, uba waragize iyo system mpemu yera yubatse muri wewe yo kwemera gutwagwa ahantu utarushaka gutwagwa. N'umugabo iyo Kristo ariko araguhishura urukundo inconditionnel, ukuriye gukunda umugore wawe, biroroha cyane yuko umukunda nubwo bijya bintu wari wibaze yuko yarakuriye gukora atari ko arakora, urukundo rudahinduka. Haleluya. Rero kenshi nibaze yuko nico twubakira ko tukaronderera ko, hama mu kurangiza kamwe nako nibaza novuga ko kenshi iyo abantu bari muri fiançailles biba biryoshe cyane, hama bagera kubaka bamaze igihe kanaka bakumva umengo birahindutse. Ofeti cyahindutse nuko ivyo wamukorera muri fiançailles utabandanye bimukorera mwubakanye. Bijya rero umukorera muri fiançailles nivyo birungo bikwiriye bituma urwo rukundo ruryoha. Iyo rero ubikuyeho, iyo rero ubikuyeho, kandi ari byo byatuma wa muriro uhaba, wa muriro uragenda. Kuko ivyo nivyo byari bikwiriye kugumaho, kuko nta kintu nakimwe cyahindutse. Nibaza yuko muri fiançailles wabimukorera kubera umukunda, rero winjiye mu rugo nibisigura ko utamukunda. Rero kubera umukunda ubandanya ubishyiraho, ubandanya ubishimangira, na cyane cyane unabiduza gose. Nico gituma urugo rwiza rubandanya rubaho ruryoherwa, ni kuva mu bwiza tuja mu bundi. Haleluya. Haleluya. Ndahezagiwe aba mama n'aba papa, kubona ntabonye umupapa cyangwa umumama baje reka kumuryamira. Ega ntibace bavuga ngo urumva rumvise ko byari byarapfuye, uje kumuhezagira si kuvuga ko byapfuye. Hari igihe akongeye akandi karyo ko kuduga hejuru.
je hari ahantu rero njyewe wanje nahora ndamutwara nibaza ko hakomeye, ahubwo aho namutwara muri fiançailles ngira nduze rero muri mariage. Haleluya. Ndashaka kubona abantu bahezagiwe. Hano ngo turarangije, cha turangiza ubunyene turarangije. Nagomba kuvuga kino kintu. Kuba ku rugo ruvuye ku Mana biraryoshe. Ntukagende kurondera ibidosiye vyawe hariya kubera wabonye ivyo ukunda gusa ntibihagije. Ukazana ukacubwira Imana ngo Monsieur veuillez agréer. Hari abantu baja gutora ibintu iyo babitoye bagashaka ngo Imana ivyagreye. Imana ntiyagreya ivyo itatanguje muri wewe. Ijambo ryayo rivuga ngo iri n'inyuma y'ijambo ryayo ngo kugira ngo irishitse. No kuvuga ngo ico yatanguje iragishigikira. Nico gituma yavuzemo ibintu vya Mpwemu Yera mu rugo. Mpwemu Yera arushiriza kugufasha kubera yuko uwo muntu si wo wamwihaye. Bibiliya imbwira ngo Imana ihejeje kubumba no kurema Eva imuzanira Adamu. Icyo ufise canke uwo muri kumwe ninde yamuzanye? Question mark. Uwo ufise, uri umusore, uri inkumi, uwo muntu muri kumwe ninde yamuzanye? Ko tubona Imana ariyo yazanye Eva ikamuzanira Adamu ihejeje kugira ante kumurema. Icyo rero itakuzaniye ntuyigore ngo ize kugishigikira. Hari ukuntu uzobabazwa, hari ukuntu uzotsitara, hari ukuntu uzovuga mbaye uraho ucushika ngo bwa bundi wari umeze uko none wari uzi ngo ameze gute. Haleluya. Turashobora gukomera amashi menshi Imana, dukomera amashi aba bakozi b'Imana, dukomera amashi amakouple. Kubw'umwanya hari ibibazo twari twemeye ko mwobaza ariko twakoresheje umwanya muto tuvuga ibikomeye. Reka ndabasabe tuvyaguruke ku maguru yacu.